wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese muri kumadukurikirana tunabaha kaze mu kiganiro canyu abakunzi b'amahoro. Ikiganiro gitunganjwe yagishoboye kubafasha aho muri hose kugira ngo mushoboye kubaho ubuzima mu mwidegemvyo, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'umunezero kuri mwebwe wabakikuje kibano ndetse no mu gihugu canyu mubayemo. Rero uno munsi turafise umutumire adasanzwe, turamaze gukorana ibiganiro hano kuri televiziyo Etage, aza kuvugana natwe kuri teme idasanzwe ivuga ni gute ugwaruka gwize amashuri gushobora gufatwa neza mu bihe nk'ibi inye kugira ngo bashobore kuronka akazi canke bamenye ukuntu bashobora kwitunganiriza akazi kabo. Rero nashaka ndamuhe akanya yidonda ko dukurikirana, hama turaza kubandanya twinjire idonido mu kiganiro cacu kugira ngo benshi bane babitahura. Karibu cyane mutumire wacu. Murakoze. Amazina nitwa Oscar Ndwarugira. Hanyuma nibaza nkuko wabivuze so bwa mbere nje ngaha. Nibaza rero yuko mvuze muri make ndongo ishiramwe bita Union des Groupes Bibliques du Burundi, ni ishiramwe rikorana n'abanyeshure bari muri kaminuza b'abakristo, hama bakava mu mashengero atandukanye tugahurira kuri Bibiliya. Turafashe rugwaruka gutahura ko ivyo buriko ruriga vy'ubwenge hatabaye mw'Imana ataco vyo bamarira. Tukabafasha kugira ngo bashobore gushika ku aho bagira ukuringaniza ivy'ubwenge bariko bariga, kandi ijambo ry'Imana rikaba muri bo kugira bize bibafashe kuba abantu beza bakora neza kandi bashobora guterera mu iterambere ry'amashengero yabo, y'ubuzima bwabo n'igihugu cabo. Murakoze cyane. Ndizera ko bariko dukurikirana bariko ratahura abo muri bo, kandi azi neza ko bibaye n'ivyo mubayemwo, byo mubayemwo ku munsi akazi kanyu mujejwe. Ndumva ko muza gufasha ugwaruka rw'u Burundi, kuko nateme no mutegwa ngo ugwaruka gwize rutagira akazi ingene go kwitabwaho. Hari ugwaruka gwishi mu Burundi rutagira akazi, none ni gitego kwitabwaho. Iswe turavuga akazi, mbega umuntu reka no munsi